tugira amahoro byangoye gatoya gushika ku mwanya ko aciye ahandi yawe byerekeye amagara maze iminsi njyayo ariko ino konsere yo Ibugarama ni inyongera mu zindi tumaze gukora. Nusaba yuko turabira ko karorero yuko twebwe kuva muri 2018 jewe na Vishu dusangira podium kuri Savono igihe byabere kuri Entente Sportive Vishu yari puis twabandanije gutyo. Nasaba yuko n'abandi artiste bobirabira bazori bapartage podium urukundo ata complexe atambi. Rero Ibugarama jewe ngiye kubera amarelation mfitaniye na Antoine Muzaneza. Muzaneza yarafashije cyane mu minsi ya mbere ya Bodaboda Band, yaranguye inyuma kabisa n'ibindi byinshi. Rero iyo operation yise ko ari gusubiza mu ndumane uhereye ahantu uzovuza nza kuvuza uno munsi nabo hari ukuntu bitagenze neza ndabavugirize cyane Van Beach aciye fata ingingo nabone ko cyangwa barabira. Ariko Antoine by'umwihariko we ni relation ziri approfondi ufitaniye n'abafrere n'abavukanyi n'abagenzi umwanya muremure. Rero ni ivyo ariko Antoine ariko arambaza ati ubona twoza nandiri sana Vishu uravyumva. Rero Vishu yarivugiye ko n'umu artiste afise n'ukuntu ahagaze yarivugiye, ariko je gikuru nuko namubonye ko bamushize nta bindi nitugira amahoro. Nakoze cyane, nizere ko tumeze neza twese. Hanyuma nkuko Mutama Kiduma agiye kubivuga, tumaze igihe kirekire dusangira stage, kandi nibaza ko n'abadukurikirana bakwiye kubirabira ko akarorero. Namwebwe nk'abajournaliste mukagira icyo mubwiye abafana cyangwa abandi baririmbyi bariko bararuka gushikura. Hanyuma igiteramo cyo ku munsi w'Imana ko Kidumu yakivuze agomba gusubiriza mu ndumane Antoine Muzaneza, ariko Vishu agaca yinjira muri abo bantu b'abafrere babiri batanguranye kare. Vishu nawe akabinjiramo kugira ngo baca bagira icyo bamukoreye nabo bantu babiri. Vishu rero abigiyemwo. Igihe cyo ndababwira nuko umuziki Kidumu avuza mwese murawuzi, ibaza ko imyaka maze no mukanya twaba twumviriza indirimbo ziwe hano zita kanovera. Hama Vishu rero ni navuga ni nka generation yaje inyuma ya Kidumu, mugabo iza yoga navuga ngo ica mu makanda ya Kidumu. Hama Imana igacikora ivyayo, Vishu agaca asangira stage n'uwo muntu yakuze yumva canke yaciye mu makanda yiwe. Je rero ndababwira ngo ku munsi w'Imana hazoca uwambaye, utambaye wese nibaza ko yoronka ikibanza. Ku munsi w'Imana hazoca uwambaye Ibugarama. Jewe ndi tayari, Kidumu yama yiteguye. Mwaje nabwiye ko indirimbo yitwa History murazi napambana kama komanda ndahari. Rero Kidumu arahari, nibaza ko tuzotanga umunezero abantu batarigira babona canke batarigira bumva. Ni tayari rero kubinyega. Mutama hejeje kubivuga byose, nibaza ko twebwe turi tayari, ahubwo hasigaye ko mwebwe muja kukwiragiza ino nkuru kugira ngo abantu basidukane niyo nkahama uburyohe bube bwinshi, abantu babandanye kubaho neza. Murakoze. Nuko inyuma ya Kidumu, inyuma ya Vishu, reka twumvirize abaserukiye ishyirahamwe ryafashije cyane mu nteguro ya kino gikorwa Biomas nawe agira icyo ashikirije. Murakoze cyane, tugira amahoro kandi jewe ndi ngaha mu guserukira ishyirahamwe ryitwa TIPC Biomas. Ni ishyirahamwe rihingura kandi rikadandaza amakuru avuye mu kizungu kandi buryo nitwa briquette ukoresha mu gucana. Turi hano nk'abafashije cyane rwose muri
evenement igomba kuba twarayisponsorije kuko twari tubizeye kandi tubizeye cyane abartiste banyu murabizeye murabazi n'abantu bo gushigikira le patron wa Green Park amuza neza umuntu akora ibintu byiza cyane umuntu yakoze ikintu cyiza mu gihugu nawe ni umuntu wo gushigikira surtout ko l'événement nayo yitwa ari bye bye vacances. C'était une bonne occasion gufasha abanyeshuri bavuye muri vacances bagiye ku ishuri kugira ngo barangize uburuhuko bwabo neza bameze neza baryohewe tubizera kandi tubiteze ko umwembe mwiza umwaka w'ishuri ugiye gutangura. Murakoze cyane. Nuko rero murakoze, reka twakire ibibazo nka bitatu canke bine. Ndabona Simbizi wa Semavumba yamaze kuguza. Izina nitwa Simbizi wa Semavumba. Akabazo kanje kaja kuri Kidumu na Vishu. Tumenyereye yuko muri entertainment akora challenge. Muri East Africa turabona mu bindi bihugu usanga bamwe ari igenge y'uko n'igenge y'uko. Tukaba tuzi yuko nuko bishobora kuvuga yuko yaciye mu makanda yigiye ba inspire na Kidumu y'uko bwabacaza ari mukari wa live East Africa au kana nako tukaba tukamuziko kandi na Kidumu no muri East Africa baramushingira n'intahe ngabo no kenshi ya abantu mwe nabo umwe ariyo challenge sinzi impamvu Vishu abaye mukari wa East Africa na Kidumu mukari wa East Africa mu gihe tumufise mukari wa East Africa n'ubure Kidumu ya before ama kenshi abantu bafise bagira ku ma challenge biragoye yuko bajya bahurira kuri stage no kubera bose baba bariko baradandaza kibari kimwe hatwebwe ku bantu bazozi Bugarama ndakeneye kumenya ahari iyo challenge tuzoze partage ko nico nyabana bakubona amatsiko hari akantu kotuma tubabona bicaranye ngaha mugabo kakantu ka mukari kazotuma tubigumbura aho kari ikibazo cyanje kiguko sinzi ko bitahuritse libaza kiratahuritse nuko nyine aho nabaye urakoze jengira ndacishwa Vishu agira live jewe agira live Vishu ayikorera mu Burundi jewe ayikorera muri Kenya rero uravye famille royale ari umwami akaba prince akaba n'ibintu byinshi uravyumva ariko biravye ni famille royale rero nous sommes dans une même famille et umwe wese afise role yiwe urabona ubaye perezida wa Union Africaine ariko wibuke ko ariyo abaperezida b'ibihugu ngaho nibyo nshatse kuvuga kira none izina rya mukari wa live Vishu yararifashe jewe bararimbaye ariko je nashimye kuyita patiri mukuru byemera je naho kari erega Vishu umupatiri je ni umupatiri nimu duteranye kuri Facebook akora ko papa ntigari ko dukeneye ko tukaduga ni Bugarama ako kantu ivuga kabadugana kubera ko izina rya mukari wa live jewe narikuye kuri show twakoranye na Diamond ahantu hari hano ndamubwira nti ukinikanyaga na mimi nakutuma kukutumba ndo jina limetoka yazanywe n'abatanzania bazananye nawe babonye performance nagize niyo yagize aca bararimpa abo bantu bavyumvise bariko barabimbwira baca barariduza rigumuko sasa Kidumu yari yabitanguye kare ibihugu amaze kuzunguruka je navyo nazunguruka muri East Africa ngo babone ubwo bukari bwanje akazotuma rero mudunga nakabo bantu babiri barafise bari muri famille royale barafise aho bahurira ubwo Kidumu yababwiye ati Vishu ari mu Burundi arafashe mu Burundi Kidumu nayo yarafashe Kenya arayigiriye dufashe Kenya n'u Burundi tukabitiranya bica bingana gute bica biba vyinshi cyane oya bica vyitwa wakali wa live nibaza ko tububika Ikibazo ibindi bibazo nka bibiri cyane kimwe
Murakoze Kani wa Magic Channel ibibazo byanje ni kuri Kidumu ndetse na Vishu cyambere kikibiriraho Kidumu yaravuze yuko yaravuye ikibazo cy'amagara kandi biranaboneka ariko kandi amagara ni yatuma umuntu akora ibikorwa neza bega ni show niniya ni concert niniya bye bye vacances abantu benshi nibaza ko bakurindiriye umenyereye mu mashow menshi ga mu Burundi kuri muhira ukiri umunyamahanga ahubwo urunga hanyine muhira mbega uzokora concert neza gute ubona kandi kugwaye niba ari inzushika ngaha nyufite n'utanga ndatangura uno munsi yes usanzwe biguha ipicha ya Dimanche yes usanzwe gwaye mbega tuzoba dusanga Kidumu wapatira umukuru avuriye kuri stage bivuye no gukunda akazi kwa cha kabiri kuri Shulo ni Vishu ariko aboneka mu concert atandukanye kugira muri isama ni concert zikatarabonekamo nawe nyere picha kindi nyene mbega tuzosanga amasaza bacu twagendera ko bakani ba live usanze bagiye kuri stage bivuye n'ibikorwa byinshi bariko barakora n'inguvu zikozera bajana ariko tuvugisha hano mu Burundi ninda musunjo tuvugisha ukuri jewe natengiye kubakurikira abo bahungu bakiri muhira bana ivyo niboneye navyo Antoine Muzaneza yabonye bavuza neza bakiri kumwe na wa muhisi rero reka yironderera amahera ashaka fire kuri sena nzoba nkiyariye none reka je mu kanya gato nari nafu sinarizi naho nari rero nawe ni wapfa ntuzomenya uzowuri peut-être n'indi concert n'ejo Murakoze ni Fred Malot mwari kuva muri BTV ikibazo cyane cya mbere ngoma ndacerekeje kuri Mutama yatubwiye ati bakiriye mbwira navuze ati amahitamo yanjye mbaye Vishu mwana tubwiye kandi ati nta umusumba mu Burundi ushobora ko ariyo mpamvu wamuhisemo ariko hakaba hariho n'indi mpamvu petete tumwe mu turikiro cyaba mu Burundi kuri umunsi muziki iyo abantu bageze ku ntambwe nziza tangura gucamwo ikintu cyo gucanamwo kutumvikana muri bina biri maze iminsi kibaye ariko bigaruka ko kuba musanzwe muyoboye live music ubona neza ko isi ikiragenda isobanura umuziki mwiza muri ko mupanga gukora kugira ngo generation yanyu yubake abandi ntidusubire kwiyumvira ati umusumba Vishu hano cyo ku rundi bavuga ati apara distrafis ubu reka sindasigura neza igituma turi kumwe na Vishu tumeze cyo kimwe uwe yagize nka jewe natanguye kuri live cyangwa muri studio na Vishu yabikoze uko nyene yatanguye kwanza kuvuza kumenya kuvuza acaja muri studio najewe nuko nyene hari abandi batangura studio bagacana rero batangura kwigisha kuvuza turumvikanye twebwe twabitanguye gusa avuza mainstream tumeze cyo kimwe kandi dusa abantu badukurikira bashaka kumera mu runganwe rumwe rero abantu ntibumve nabi ngo Vishu na Kidumu n'abandi bapanga ibindi bahamagare bituke neza tu igikuru gusa nuko tuduza bino bintu abandi rero sasa hose amakaraoke umaze kuyazunguruka urumva bavuza gute neza cyane urumva repertoire imeze gute numva yuko ikurikira wa murongo natwe twakurikiye za Keza Mutima Orchestre Nationale Amabano siko iyo niyo nzira twese twakurikiye ahubwo icyo kintu ni mu giprotege n'igitakana kuko mu bihugu bibanye ngaha bimaze kumenyekana yuko kuri live turi hejuru